Ubuyobozi bukuru bw'ikigo Isteebu bwuguruye Kumugaragaro ukwezi kwa cumi kwahariwe ibiharuro mfatirwako ngingo na ndanga shusho y'imigambi y'ubuzima n'iterambere mu Burundi n'umunsi wa Afrika wa 29 wahariwe ibiharuro mfatirwako ngingo na ndanga shusho y'imigambi n'ubuzima. Hari kuri uyu wa 29 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2021 mu kigo ca Isteebu. Ikivugo kikaba kigira kiti duteze imbere ubuhinga bwo gutororokanya ibiharuro bya rusasuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi mu mwaka w'ibihumbi 2022 kugira ngo dushikire iterambere ry'akaranga mu Burundi. Kurikirana Nicolas Ndayishimiye n'umuyobozi mukuru w'ikigo Isteebu. Bwa mbere hariho gutanguza icese ku mugaragaro ukwezi kwa cumi kwahariwe ibiharuro mfatirwako ndanga shusho y'imigambi y'ubuzima n'iterambere mu Burundi. Akaba arico gikorwa turimo no munsi. Hariho gutunganya inama yo kurondera uburyo bukenewe gukoreshwa muri rosansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi yo mu mwaka w'ibihumbi 2022. Iyo nama ikaba yaraye irangiye. Hariho gutunganya inganda 9 zo gushira ahabona no kwerekana ibiharuro ndangashusho by'intara z'Uburundi zose kiretse igisagara ca Bujumbura. Hariho gutunganya uruganda rwo guheraheza gusuzuma ibiharuro byavuye mu itohoza bijanye nuko ingo n'imiryango bibayeho mu Burundi byo mu mwaka w'ibihumbi 2019 gushira umwaka w'ibihumbi 2020. Hariho kwigisha abakozi bajejwe gutororokanya ibiharuro mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, ubuhinga bushasha bwo gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro dukoresheje bimwe twita mu kirimi cy'ikinofonofo Copo Correct na SPSS. Hariho kandi muri ubwo bushikiranganje nyene uruganda rwo gushira ahabona no kumenyekanisha umugambi n'ubuhinga by'isu gushira ahabona ibiharuro. Tuzotunganya kandi uruganda rudasanzwe rumwe twita mu kinofonofo cafe statistique ku civugo gikurikira: gutahura ibigezweho muri rosansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi ko umwaka w'ibihumbi 2022 kugira ngo dushigikire iterambere ry'akaranga mu Burundi. Muri kuno kwezi nyene tuzobandanya gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro twari dusanzwe tujejwe, tibagiye n'ibijanye n'amatohoza atandukanye turiko turakora. Bantu mwese muratumiwe kuza kwirabira no kumviriza aho umwuga wo gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro mfatirwako na ndanga shusho y'imigambi y'ubuzima n'iterambere ugeze mu gihugu cacu cy'u Burundi. Twese hamwe duteze imbere ubuhinga bwo gutororokanya ibiharuro bya rosansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi bwo mu mwaka w'ibihumbi 2022 kugira ngo dushigikire iterambere ry'akaranga mu Burundi. Ni kuri ubwo butumire rero kw'izina ry'ibisata bijejwe gutororokanya no gushira ahabona ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu mu Burundi no kw'izina ryanje nyene Bwuguruye icese ukwezi kugira 10 kwahariwe ibiharuro mfatirwako na ndanga shusho mu gihugu cacu cy'u Burundi.